Guys, ndibaza mumeze neza cyane. Je meze neza. Ndashima Imana. Rero uno munsi ngoma ndababwira impamvu nyakubahwa umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamasemerera akanasarara akahaguruka nishavu byinshi ku kibazo cerekeye ubutare. Ndibaza muhora mwumva kenshi iyo hageze ku kibazo cy'ubutare murabona neza yuko kweri na wene yashavuye kabisa. Impamvu rero yama avuga cyane kuri ico kintu abantu benshi ntibabitahura, ariko je maze gutahura niki. Murabona ubutare niryo tunga rya mbere n'abazungu bazi no muri Afrika baje kurondera kuva na kera narindi. Ibaza abantu bashobora kuzana imiduga bakubaka amabarabara, bakubaka amashure, bakubaka amavuriro, bakagirana bagatanga imfashanyo, ariko bakeneye ko ubutare bwo bujana. Ndibuka neza hari igihe kimwe sinzi ko zari inkuru haraciye igihe nari nkiri muto nigeze kumva ko Kongo yigeze gusabwa n'Ubushinwa yuko boza bakabakorera nimba ari presidence sinzi ikintu babasabye bakorere. Ni inkuru banteye, murazi neza ko hari inkuru nyinshi abantu badutera badukuriye abadusumba ibintu. Izo nkuru narazitewe ariko bababwira ati irivu turisehe turijana iwacu. Ibaze gupakira ivu mu indege yagene kujamo umuntu ugafata ivu ukashiramo ukagenda kose ibibeni baseheramuya tuza kujabuka indege. Okay, impamvu Son Excellence yamavuga kuri ico kintu niki nuko yabonye neza yuko ubutaka bw'u Burundi, inzahabu z'u Burundi zodutunga amwe zofatwa neza zigahabwa agaciro nkuko bimeze. Abarundi bomara nk'imyaka 50 bajyabanwa atakibazo kimwe bifiti. Bikenewe iki rero? Harakenewe ba specialist kandi bari mu nzira, ariko hari abandi bantu bigize aba specialist, hari abantu bigize ko ubutare umengo n'ubwabo. Mu bisanzwe yamana bivuga ati ubutare n'ubw'igihugu ntabwo ari ubw'umuntu, n'ubw'igihugu ko twabuhawe n'Imana. None yabuduhaye yaboye rero igihugu shaka kubujya wenyene. Hari abagwiza atunga benshi bimba ubutare bajabukana hanze misiyo yokoze igihugu. Nibaza muramaze kona ko Son Excellence muraze kona ko twavuye muri za ntwaro z'ababakuru badutwara ari kutujya gusa ari kudufukama munda. Ubu murabona neza yuko Son Excellence anasarara akanavuga. Murabona ama reaction akora muri nivyo bene gihugu. Murako atari wa mu president za ku butegetsi burya araba president guys baja ku butegetsi kugira bagiye. Abenshi baramaze ko nino ntwaro banaze ko na Son Excellence Evariste Ndayishimiye ko atari umukuru w'igihugu yazanywe n'inda, ahubwo ari umukuru w'igihugu yazanywe n'umubabaro yari afise w'abarundi ngene babayeho kandi bafise itunga. Mura yuko anababara urabona neza yuko yataye umutwe pe, arababara no kubona umunyagihugu ari karapfa nabe ari urumva ari karagwara kaburi ikintu kimuvuza kandi dufise itunga. Murabona ageze ku cigitoro henge navuga aravuga ati je ubu tugiye kwiruka baza umukuru w'igihugu wenyine ahaguruka. Son Excellence wacu ari ama video dora tubona munabona na mwebwe aja kwishantiye kanaka nimbari ivurero riko rirubakwa nimbara amashure
mwebwe nabahaye iminsi ngahe akabishikira surprise papa kabagwamo boneze ko ari umupresident ticara aguma atanga ama discours atanga uburorero agira urumva himiriza abene gihugu boneze ko ari umupresident ata akeneye hari ikintu yifuza ku Burundi harabana uburoro bwinshi ati twebwe ivoka nga turigura ijana desa sensa ariko mu bindi bihugu uri kugwandola bya dolari wori kurungikira uraruborewe ariko twe turiko turigura ivyo bintu biratahuritse neza cyane by'umu boss wino media yitwa Emery Nick yaranyeretse iki yaguze harakantu mengo ni kijumu ivoila yaguze kijumu gitetse kijumu muri alimentation cyari kiri kuri $3 frère ambwiye atoya yampaye $1 ngo nzoguha $10 ngo ngenda kwereka ibintu ngira ngure yarabinyeretse yo video nuko yayimaye mu indi video je no cyanda ikwerekana amajwi mukayumva canke ivyo si ivyo muri ragwiramo nyine murabizi murazobaza abantu baba hanze urumva neza yuko ako gaciro ego ni murabe ngo ni $1 nabone ngusanga bakorera menshi cyangwa afite agaciro cyanoya kintu cyose gira agaciro n'ukungene we wagereje agaciro uno musinga mu Burundi ari umuntu ibihumbi 2 shwa kuvyiririrwa akajya muri restaurant akajya kuri 2000 francs sivyo ariko arunda kubwira ati 2000 jewe ni déplacement ni moto injana aho hantu arere turu ni 4000 nkaca njya kuri ivyo 2 nkaca ngaruka urumva ariye kuri 6000 hari undi yariye kuri 2000 urumva neza yuko uburyo ntibungana son excellence wacu rero akeneye ko buri murundi wese yava kagira abaho neza aramaze no guharura ati umurundi umuhaye miliyoni 100 million ni myaka yose ajya kuko 100 million uharuye ni imyaka uri ibihumbi 100 ku munsi atani byo suruma wawe ya ibihumbi 100 ku munsi ni imyaka myinshi cyane imyaka myinshi urumva ngira tsinda babwira n'impamvu ahimiriza cyane ko abarundi borima atabahimiriza cyane gose ngo kwiga amashuri guys ibihugu vyizeye ngo ubuzi bwa leta nivyo byagumye byisanga biri mu bukene mu nzara murabona nk'igihugu cy'u Rwanda karorero abantu bizeye ngo twiga amashuri tuba aba intellectuel bareka gukura amaboko mu muzu ngo bakore baza gusanga bariko baba bakozi babatiza amashuri menshi burya umwana mu kumurera ntumurereshe cyane ayo mashuri cyane gose no amashuri ni meza nibyo ariko mwereka ko nawe n'amaboko yiwe hari ivyo yobangikanya ayo mashuri habarera kandi kantu kuko kwiga si talent kwiga ntabwo ari talent pe kwiga ni ikintu cyabayeho kizanye n'abazungu sindemanwa y'umuntu yaje ngo jengo oyaye ngo nisanze nzingo akakantu ya n'abazungu bazanye ibintu by'amashuri ngo nimwige nimusenge nimugirene urumva ni ibintu byazanywe ndavuga cyane muri Afrika urumva kwiga umuntu ashobora kwiga ufite kandi ka business ukora bikagenda neza kubera iki amashuri ashobora kukwankira ushobora guheza amashuri ko abakozi ba leta ni benshi kandi murabona neza yuko umuntu kugira passion ubu unibakina passiona akagwamwo urumva ya myaka benshi ba passion baramuha a passione akabasaba ati oya vraiment ni turabe ndacabasha kubera iki aracabona ati wana ya nta indi mpano ngira pe indi mpano ngira gagaruke gato kandi kuri son excellence wacu niwe muntu ariko agerageza kubaka guhuza ibihugu bimwe bimwe bya Buraya ni
n'igihugu cy'u Burundi kugira abarundi bamwe bamwe baronka uburenganzira bwo kuja muri ivyo bihugu gukorayo kurondera amafaranga ya mafaranga agaciro bayakuri hari abayazana twubaka igihugu cyacu. Burya ubu Burundi ndababwiza ukuri buriko burubakwa ubu ukabisa. Intwaro zose ngira zabayeho zarano no kubaka igihugu ko akajagari kari barubaka ari ugasanga akajagari ni kenshi hari ibintu vyitambika mu ntwaro kandi bafise mind bafise ubutwari hari ugasanga ari ibindi bintu vy'akajagari vyateye usanga abantu barema intambara kugira bateshe umutwe umukuru w'igihugu ari karatwara bamuteshe umutwe ku igihugu kiri mu ntambara kuri igihugu arata umutwe hari ibintu vyinshi yarabwiye abantu benshi bijukira ibintu vy'ama koperative ibintu vyo gusunika umwene gihugu tiwe gira uku bizogenda uku. Mu gihugu harabaye ikintu citwa paeje cyo guingurane ya 100 million ingurane y'imiliyoni 100 kandi ukazoyiha buke si vya bindi barinda ngo bafashe ngo parcela ngo baravye ngo ivyo ufise no uruna nk'ico kintu ivyo ni ibintu ubona neza yuko beri ibintu bitari bigana kwiterambere. Hari abajene benshi ubu babaye abakire kwera paeje kandi uburero murabuzi hari nabo muzi abajene urumva kangaruke kandi kucubutare rero kandi kicubutare umunsi mwabonye Imana gusa tuzigamire son excellence Evariste Ndayishimiye imutuzigamire kuko ukungene ndiko ndabibona hari target kana kari karatega niyakunda gusa gatoyi kuri Burundi muzobwibagira Burundi muzobwibagira kandi aha mu Burundi hamwe muratanguye no kuhibagira. Hari umuntu yavuye aha mu Burundi aji Buraya azitenga naho inyuma guys twe turi mu Carama sivyo tenga ni hirya ya Carama iyo tenga hari ahantu hari hajejwe gwari urubuga rw'intambara ni abagwanyi benshi wasanga ikirobero wa kirobero wasanga ari mu itenga usanga umuntu ya nyina agomba kuja kwica umuntu yamutwara mu itenga urumva ariko ivyo bintu ino ntwaro yarabikuyeho tenga n'ahantu ho kuba kandi hari inzu zikaze gusa nta nzu nimwe yo mu Kamenge canke mu Kinama wogeranya n'inzu yo mu itenga cyose urabona yuko ari mugambi ko tuko tugana kwiterambere. Ivyo vyose rero bigatumwa na son excellence ari waguma himiriza abantu gukora ivyo bintu. Rero hari abantu baca baza bagatwenga ngo ivyo ngo waguma himiriza abantu ngo mu president nawe kwere ngo ni gicucu ngo ni biki ivyo reka bahimiriza murabona yuko abo batabahimirije urabona yuko bariko babwigo ngo bafunga umukanda